Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi mu barundi bavuga ko igihe kigeze amaze bagafatana mu nda bakikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye koreka igihugu cy'u Burundi urabye ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku makuru arabana n'ibiri kuvugwa muri politike, aho tuza kubabwira ubuhemu bukomeye cyane ubutegetsi bumaze gukorera umushingamateka Rwasa ndetse n'abarundi muri rusange, kuko kwirukana Rwasa muri politike y'u Burundi ni ugufuta burundu demokarasi mu gihugu cy'u Burundi, kandi ni inzira igayitse kandi inyerera yerekana ko ibintu ari bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi, kandi yerekana ko byanze bikunze mu minsi iri imbere n'intambara ishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi, kuko biraboneka neza ko abarundi batazaguma kubaho muri kano karenganyo kubera ubutegetsi bubi bumaze igihe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Birababaje kubona umugambwe uri ku butegetsi warakoze ibishoboka byose kugira ngo ufute ku butaka bw'u Burundi umugambwe seneri, umugambwe wari umaze guhurumbirwa n'abarundi batari bake, kandi akaba ari umugambwe abarundi benshi bari bafisemwo amizero barabye ukuntu igihugu kiri mu ngorane zikomeye cyane kubera ubutegetsi bubi bukomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni byinshi tuza kugaruka ko ndetse n'amarira akomeye cyane y'abarundi, aho benshi bemeza ko aho ibintu bigeze batagishobora kwihangana, bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo basitukane n'iyo nka amaze bamagane ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira byinshi, aho tuza kubereka ingene umugambwe uri ku butegetsi wakoze ibishoboka byose kugira ngo usambure umugambwe seneri, kandi ukaba uri gukora ibishoboka byose kugira ngo uhitane umushingamateka Rwasa, ariko benshi bakavuga ko impamvu CNDD-FDD itinya umushingamateka Rwasa ari uko bazi neza ko Rwasa amaze gushikira intebe isumba izindi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yahita afata abadede batandukanye bamaze igihe bahemukira igihugu bose akabapfunga, ahereye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu ibi byose bariko barabikora. Hakaba n'amakuru avuga ko umwanya n'umwanya umushingamateka Rwasa ashobora kwicwa, ariko nawe akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo akingire agatwe kiwe kandi agire icyo akora kugira ngo abarundi banezerwe, aho amakuru adushikira avuga ko umwanya n'umwanya umushingamateka Rwasa ashobora no gutanguza ikiroberi gikomeye cyane gishobora kuza kirwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza kubigaruka ko mwido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira kandi ko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze umunsi wamubereye mubi, aho yakubitwa inkoni nyinshi cyane ashinjwa kuba umwicanyi, ariko benshi mu barundi bakavuga ko n'ubundi ibyo ari gukorera abarundi babaje kandi biteye ubwoba, aho benshi bemeza ko n'ubundi atabwicanyi busumba ikibi ari gukorera abana b'u Burundi, yaba mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu. Murazi nk'ibiriko biraba ku basirikare b'u Burundi, aho umunsi ku munsi bariko baricirwa muri Kongo, kandi byose biturutse ku bigito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko mwido nido ry'amakuru, ndetse tuze no kubabwira ku mabi atandukanye ndetse n'ingorane zikomeye abasirikare b'u Burundi bariko barahurira muri Kongo, aho bari kwicwa ku bwinshi, kandi bikaba biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo abihagarike, ahubwo we abandanya ingendo afise yo kugumya
guhonesha abana b'u Burundi nawe akagumya kwibonera amafaranga y'umurengera. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, utegerezwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire kuri ino nkuru irebana n'igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yakubitwa izakabwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yigeze gukubitwa inkoni zikamusema akekwaho ubwicanyi, agaragaza ibiboko nk'umuti mwiza ubereye abayobozi bo mu Burundi badakora neza uko bikwiye. Ndayishimiye yabitangaje ku wa karindwi muri kuno kwezi ubwo yari mu ntara ya Bujumbura, aho yaganiriraga n'abakurikiye inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano. Ni ikiganiro cyibanze ku bibazo byugarije umujyi wa Bujumbura, by'umwihariko ikibazo cy'umwanda ugaragara muri uyu mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'u Burundi w'ubucuruzi. Yavuze ko abayobozi bagiye bakubitwa byatuma babasha kwikosora kandi bakabasha gutunganiriza abenegihugu, ariko benshi mu Barundi akimara kuvuga ibyo bintu bahise bavuga ko wagakwiyeho gukubitwa bwa mbere ari we. Yagize ati abayobozi baba bayobora aha hantu harangwa umwanda, njyewe nabuze igihano twabaha aho, none ntidukwiye kugarura ikiboko cya mbirigi. Erega ababirigi kugira ngo baduforomate bazanye ikiboko barakiduhura, tubona kujya twemera ibyo bavuga. Njyewe ndabizi ko wazajya afata umuyobozi wa karitsiye irimo umwanda akamuha igiti indembo 20, ndabizi ko mwahita mubireka, ntimwakongera gutuma ibintu byononekara mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye yavuze ko impamvu abayobozi babona ibintu bipfa ntibagire ico babikora ko ari ukubera ko bibwira ko nta wabakoraho. Yunzemo ati njyewe ariko mureke mbabwire, hagize ubakubita inkoni 20 mu gihe dusanze iwawe hari akajagari, ntimwasubira, mwahita muba seriye kandi mwasubira gukora amakosa nk'aya. Perezida w'u Burundi yavuze ko azi umumaro w'inkoni kuko ngo mu mwaka w'1998 yigeze gukubitwa ibiboko bikamusema nyuma yo gufatwa ashinjwa kuba umwicanyi. Ati abavuga ngo inkoni ivuna igufwa ntivuna ingeso, sha akubiswe inkoni ebyiri ntiwakwemera ko bagukubita indi kabisa. Erega shahu nigeze gukubitwa inkoni kandi si kera da, kuko ni mu mwaka w'1998 nakubiswe inkoni n'abantu bari bambeshesha bavuga ngo ndi umwicanyi, baramfata banjyana kunyica urubozo, bampaye igiti kabisa. Nicyo gituma mvuga ngo bakabaye bakubitwa kuko nanjye icyo gihe bampaye igiti kabisa numva ndacyumvisha. Ndayishimiye yavuze ko abandi bagakwiye kuba bakubitwa ikiboko harimo abanyereza amafaranga y'igihugu n'abarya iruswa, mu gihe bizwi neza ko umuryango wiwe ari we uri kunyereza amafaranga menshi cyane. Ati ku bwanjye ntabwo bagakwiye kujya bahafungwa, bagakwiye kujya babaha inkoni gusa. Sha uzi gukubitwa wambaye kositime cyangwa gukubitwa umugore wawe n'abana bawe barorera? Sha ni ukuri birateye isoni, ntabwo ushobora kongera gukosa byose bigenze gutyo. Perezida Evariste Ndayishimiye atanga impanuro ko bari bakwiye kujya bakubita abakora amakosa atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho yavuze ko indongozi zagakwiye kujya zikubitwa amanywa n'ijoro kugira ngo zishire ku murongo. Muri kano kanya mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda hariko habera amaziko y'umusirikare First Class Nsabimana Nestor aherutse gupfira mu gihugu ca Kongo mu ntambara zihuza abasirikare b'Abarundi n'umuhari wa M23. Abanyagihugu n'umuryango wiwe bababajwe cyane no kubona mu gisirikare cy'u Burundi babahenze ko Nsabimana Nestor yagiriye isanganya mu ntara Cankuzo kandi bari bazi neza ko yatwawe muri Kongo. Nsabimana Nestor yavutse mu mwaka w'1996 ku mutumba Buringa, zone Buringa, komine Gihanga mu ntara ya Bubanza.
yinjiye igisirikare c'u Burundi mu mwaka wa 2019. Nsabimana Nestor yari yubatse n'umugore umwe, bari bafise abana batatu aho nyine i Buringa. Imana ikwakire, turahojeje umuryango wabuze. Ibi ni ibibazo bitandukanye biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi benshi bakavuga ko byose biriko birakwega na Perezida Evariste Ndayishimiye wikundiye akanote agahitamo gutererana abana b'u Burundi, aho benshi bavuga ko ibyo biboko avuga byagakwiye gukubitwa indongozi, ariwe wa mbere wagakwiye kubikubitwa kuko ari mu ba mbere bariko barahemukira igihugu ku rugero rukomeye cane, kandi ari mu ba mbere bariko barakora amakosa ahambaye cane mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi abasigurire impamvu yahisemo koreka igihugu, akaba ari gukora ibikorwa biteye isoni kandi bibabaje ku butaka bw'u Burundi. Twari twababwiye ko tuza kubabwira ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa muri politike, aho umugambwe CNDD-FDD birangiye usambuye umugambwe seneri, ariko bikaboneka neza ko bishobora gutera inturika zikomeye cane mu gihugu c'u Burundi, kuko abarundi nka bose bashavuye, kandi abarundi nka bose bari bafise amizero muri umushingamateka Agathon Rwasa, babonaga neza ko ariwe ushobora gutabara igihugu, aho nyine yakoraga ibikorwa bitandukanye kandi akerekana ko adashyigikiye ubusuma buriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. None kubera ukuntu CNDD-FDD imutinya, birangiye imwatse umugambwe, ariko bikaboneka ko bishobora no gutuma intambara itangura mu gihugu c'u Burundi, kuko Agathon Rwasa arashobora gushinga ikiroberi, kandi aramutse ashinze ikiroberi abarundi isinzi bamukurikira, bigatuma nyine mu gihugu c'u Burundi hahita hadukamwo akajagari gakomeye cane, ariho benshi bavuga ko CNDD-FDD ishobora kuba yibwiye ko yatsinze umushingamateka Agathon Rwasa, ariko ikisanga yishize mu bibazo bikomeye cane, ibibazo bishobora gusiga bisize iherezo ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Agathon Rwasa we yemeza ko ari we akirongoye umugambwe seneri, naho ku munsi w'ejo Martin Niteretse yavuze ko yemeye ibyavuye mu ikoraniro kaminuza. Iryo koraniro kaminuza rikaba ryari rigizwe n'abiyompoye ku mushingamateka Agathon Rwasa bakorera mu kwaha kwa CNDD-FDD. Umushingamateka Agathon Rwasa aheruka gukurwa ku burongozi bw'umugambwe seneri, amenyesha ko ari we akirongoye uwo mugambwe. Rwasa avuga kandi ko agiye gutunganya ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe hisunzwe amategeko. Umurwi utuvuga rumwe na Rwasa wamusubirije Nestor Girukishaka igenekerezo rya 11 uku kwezi kwa gatatu. Girukishaka yatowe biciye mu ikoraniro kaminuza ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ubw'umushingamateka Agathon Rwasa, itorwa rya Nestor Girukishaka ni ikinamico. Rwasa asaba abarongoye u Burundi kubahiriza amategeko no kwitwararika ibibazo by'ubutunzi bihanze u Burundi, bakareka umugambwe seneri kwitunganya aho kurazwa inshinga no kuwusambura. Rwasa abandanya kuvuga ko atangazwa no kwankirwa gutunganya ikoraniro kaminuza yari yasabye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ikete ryo kuwa 28 Ruhuhuma 2024, rwari kuba ryabaye kwa 2 Ntwarante 2024, ariko inyuma y'indwi imwe gusa akumva bahawe uburenganzira bwo gutunganya ikoraniro ridasanzwe ku izina ry'umugambwe seneri. Ubushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yemeje ku muhingamo kuri uyu wa mbere ibyabereye mu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe seneri ryabaye ku wa 10 Ntwarante 2024. Agathon Rwasa avuga ko abategetsi b'u Burundi bohindura uko biyumvira kuri kazoza n'ubuzima bw'igihugu, aho kwiyumvira kuri kazoza kabo bonyene n'umugambwe wabo. Rwasa asaba kandi abajejwe intwaro na cane cane umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kwigarura akareka umugambwe seneri n'indongozi zawo zizwi n'amategeko ukwitunganya bikurikije amategeko.